Mu Burundi ikibazo cyo kuyobora igihugu mu gihe cy'inzibacyuho nicyo gihangayikishije abanyamategeko ndetse n'abanyapolitike nyuma y'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza. Ni iki cyihutirwa? Twebwe twashikirije sentare ko umukuru w'igihugu atakiriho kubera yasandaye. Rero ni sentare iza kuraba ibizokurikira iravye n'ibihe tugezemo. Twebwe nico twashikirije nta kindi. Uwo ni Gaston Sindimo, Vice Perezida wa mbere w'u Burundi wayoboye inama idasanzwe ya guverinoma y'u Burundi uyu munsi. Rirambuye ni mukanya. Naho Korea ya Ruguru yakangishije Amerika kuzivanga mu matora yayo uyu mwaka. Aya makuru n'ayandi ni mukanya, tugumane. Reka ariko tubanze tubabwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya gukumira indwara Africa CDC kirasaba Tanzania kugaragaza amakuru yayo ku cyorezo cya virusi ya corona. Thomas Kamilindi aratubwira iby'iyo nkuru. Leta ya Tanzania ivuga ko abantu banduye virusi ya corona muri iki gihugu ari 509. Abanyapolitiki batavuga rumwe na guverinoma ya Tanzania bo bemeza ko abayirwaye ari ibihumbi n'ibihumbi. President John Magufuli we ku giti cye ahamya ko batsinze icyorezo cya virusi ya corona ku bubasha bw'Imana nk'uko abivuga. Umuyobozi wa Africa CDC John Nkengasong yatangaje uyu munsi ko Tanzania ikwiye gushyira ahabona imibare nyayo y'abantu bakozweho na COVID-19. Ati nubwo bwose Perezida Magufuli avuga ko barangije kuyihashya. Dr. Nkengasong asobanura ko Tanzania itarongera gutanga bene aya makuru kuri virusi ya corona kuva mu kwezi kwa kane gushize. Africa CDC ifite icyicaro gikuru mu muryango wa Afrika yunze ubumwe i Addis Abeba muri Ethiopia. Urakoze Toma. Tujye mu burengerazuba bwa Afurika. Abantu b'intagondwa bagabye igitero ku kirindiro cy'abasirikare ba Cote d'Ivoire bicamo abantu babiri n'ubundi. Toma, urakomeza. Igitero cyabaye mu ijoro ryakeye ku mupaka wa Cote d'Ivoire na Burkina Faso ahitwa Kafolo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Cote d'Ivoire. Uretse abasirikari 10 bakiguyemo, abandi benshi bakomeretse, ariko igisirikare cya Cote d'Ivoire ntikiratangaza umubare wabo. Iki gitero ni icya mbere kibereye ku butaka bwa Cote d'Ivoire kuva ku cyahitanye abantu 19 mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu mujyi wa Grand-Bassam ku nkengero z'inyanja ya Atlantika. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu gushize, ingabo za Cote d'Ivoire n'iza Burkina Faso bwa mbere na mbere mu mateka yabo bafatanije bari bagabye ibitero ku ntagondwa muri kariya karere ka Kafolo. Icyo gihe batangaje ko bishe intagondwa 8, bata muri yombi abandi 38, basenya n'ikigo intagondwa zitorezagamo, bafata n'ibikoresho byabo byinshi birimo intwaro, amasasu na telefoni zigendanwa, ariko ntibavuze niba nabo barapfushije abasirikari muri iyi mirwano. Igisi kivuga ko kimaze umwaka kigenzura intagondwa ziva muri Burkina Faso zikaza guhungira mu mashyamba yo mu karere k'umupaka w'ibihugu byombi. Kuva mu bihumbi 2015 ingabo za Burkina Faso zihora zirwana n'intagondwa, intambara imaze guhitana abantu barenga 900. Usibye Burkina Faso na Cote d'Ivoire n'abaturanyi babo ba Mali na Niger nabo bafite intambara z'intagondwa, intambara zimaze kugwamo abantu barenga 3,000 kuva mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019. Urakoze Toma. Korea ya Ruguru irakangisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuzivanga mu matora yayo ya perezida muri uyu mwaka. Eugenie Mukankusi nibyo atubwira. Korea ya Ruguru ivuga ko niba Amerika ishaka ko itora ryayo rya perezida rizagenda neza, yagombye gufunga umunwa ku birebana n'umubano hagati ya za Korea ugenda urushaho kuba nabi. Itangazo rya Korea ya Ruguru rije mu gihe umwuka mubi wiyongera hagati y'icyo gihugu na Korea y'Epfo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Korea ya Ruguru yavuze ko izakuraho uburyo bwose bw'ibiganiro hagati ya za Korea zombi. Departema ya Leta muri Amerika yavuze ko itishimiye icyo cyemezo cya Korea ya Ruguru. Kuri iki gihugu cyo ibi byari ukwivanga bitemewe. Mu kwihimura, Korea ya Ruguru yavuze ko Amerika ishobora kuzabona ikintu gisharira cyangwa se cyorosora umusatsi ku mutwe gishobora kuzahungabanya itora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korea ya Ruguru ntiyagombye kugira ikintu kinini ikora mu matora ya Amerika. Nyamara Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye Korea ya Ruguru ayibwira ko utazagira igikorwa na kimwe gikomeye ikora cyo gushotorana mu bihe by'amatora. Umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu kwezi kwa mbere yavuze ko isi mu gihe gito ishobora kuzabona icyo yise intwaro nshya ikomeye, byumvikanisha ko
ashobora kuzohereza misile igera kure. Ibiganiro ku ntwaro nucleaire byarahagaze kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo Trump na Kim Jong Un bananirwaga kugera ku masezerano mu nama yabereye muri Vietnam. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mujye no ku rubuga rwa interineti eshatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kane gusuzuma iby'ubuyobozi bw'igihugu nyuma y'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza. Iyo nama yari iyobowe na Visi Perezida wa mbere Gaston Sindimo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana nawe amubaza icyo bemeje n'ibyo bazashyira mu bikorwa mu minsi ya vuba. Nk'uko musanzwe mubizi, igihe umukuru w'igihugu asandavye, inama y'abashikiranganji irakorana irongowe n'icegera c'umukuru w'igihugu, n'abashikiranganji bose bari kumwe bagaca bandika ikete bandikira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bamumenyesha yuko iki kibanza c'umukuru w'igihugu atawukirimwo kubera yasandaje. Ico rero niwo mugirwa rero twagize uno munsi. Inyishu muyiteze nka ryari? twebwe turashikiriza sentare, twebwe ntitamika ijambo sentare, nibaza ko sentare ikibibona izoca iduha inyishu. Ariko muri iki gihe n'ibihe bidasanzwe cyane rwose, kuko nk'uko mubivuze, igihe umukuru w'igihugu atahari, sentare ijejwe ibwirizwa shingiro ishobora gutegeka ko umukuru w'inama nshingamateka ashigwa muri ayo mabanga mu kurinda ko atunganya amatora. Ariko ikidasanzwe ni uko muri iki gihe hari umutegetsi w'umunyapolitiki yatowe ngo azorongora igihugu kuva mu kwezi k'umunani, aho hazoba ari itariki 20. Ivyo bintu vyo mwabivuze kwiki? Twebwe naco twabivuze ko kinininya, kuko twebwe turi sentare, twebwe twashikirije sentare ko umukuru w'igihugu atakiriho kubera yasandaje. Hama rero niyo sentare iza kuraba ibizokurikira iravye n'ibihe tugezemo. Twebwe nico twashikirije, nta kindi. Muri iki gihe ibwirizwa shingiro rigenga Burundi n'irihe, ni rishasha canke ni irya kera? Ubwa mbere twokubwira yuko twafashe ingingo y'121 y'ibwirizwa shingiro rishasha, mugabo urasanzwe uzi ko hari ibwirizwa rindi twahorana muri ico bita ingingo mperekeza canke disposition transitoire, ingingo y'288. Kuko uno munsi uvuze ngo icegera c'umukuru w'igihugu, kandi uno munsi dufise ivyegera vy'umukuru w'igihugu bibiri, nico gituma tuca tuja muri iyo ngingo y'288 aho ivuga icegera ca mbere n'icegera ca kabiri bafatanije hamwe na leta yose, bakagira urwandiko bari kumwe. Ivyo rero nivyo twakoze twisunze ayo mategeko agenga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Muri iki gihe umuntu ajejwe igihugu c'u Burundi muri iki gihe ni nkande? Uno munsi turafise gushikaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itubwira uko tubigenza. Gushika uno munsi igihugu y'abashikiranganji n'amashikiranganji yose dufatikanije gushikaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itubwira ibindi dukora. Nk'uko mubizi, muri iki gihe haravugwa amakuru atandukanye cane cane ku vyerekeye urupfu rwa nyakwigendera perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza. Hari amakuru atangazwa mu nyamakuru bitandukanye asa na yavuga ko urupfu rwiwe rutatewe n'ingwara y'umutima. Hari amakuru mwaba mufise atandukanye nayo? Twebwe bwa mbere twarabuze tubura abo dukunda, yabo rero bariko baratwicisha iminihiro, nibareke tumwerekeze n'iteka ata gutangatana kw'imikomo. Ivyabaye vyarabaye, nta kigaruka. Ikibazo c'umutekano cifashe gute muri iki gihe mu Burundi? Mu gihugu cyose umutekano, igihugu kiratekanye ku mbibe zacu zose, mu gihugu hagati. Tugasaba yuko abarundi kurya yasi yatwigishije gukundana, ahubwo tubanaye gukundana gusumba, kugira ngo niyo tuba duteye iteka uwo nyene twaraye tuvuze. Urupfu rwa nyakwigendera perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza rwashitse icaduka kandi rusa rwaciye intege abarundi batari bake. Akajambo mubwira abarundi muri rusangi nakahe? Ubu tumaze imisi bivuga nuko twohumuriza umuryango wabuze, tugahumuriza abarundi bose, tukabwira abarundi yuko ahubwo bokomeza ubumwe, bokomeza inyigisho yatwigishije zo gukunda igihugu, yokomeza urukundo mu barundi bose,
kuko twibuka yuko inama ya nyuma yaduhezagiye atubwira ati nitugire iherezo ryiza. Turasaba yuko n'abarundi bose bokundana kugira ngo bagire iherezo ryiza, cyane cyane dufatanye mu nda. Uno munsi biragaragara yuko abarundi bamaze kurengera ibintu byinshi, ubudasa bwabo, ku buryo abarundi uno munsi biyumva ko ari abarundi kandi bifuza ko duteza imbere igihugu cyacu Burundi. Rero nibatekane aho bari, leta iriho kandi murazi neza yuko leta ikunda bene igihugu. Tuzokora ibishoboka byose kugira ngo abarundi batekane atangorane, tusezere umuvyeyi wacu, dusezere umukuru w'igihugu cyacu, tekane atagira inkomanzi. Vice Perezida wa mbere w'Uburundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika, cyane cyane ku vyerekeye ibintu bihambaye biriko birakorwa muri iki gihe. Uburundi bwose bwunamiye nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane namwe. Gaston Sindimwo, Vice Perezida wa mbere w'Uburundi, mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abakumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Tujye mu Rwanda, aho bamwe mu rubyiruko bakora ku cyambu cya Rubavu ku kiyaga cya Kivu binubira koperative ihakorera ibategeka kugabana ayo bakoreye buri munsi. Babibona nko kubanyunyuza kuko ntacyo koperative ibafasha. Claude Ganza Munyamagana nibyo atubwira. Vuga ngo hari abantu basa n'abahagarariye kino cyambu abantu bagihagarariye baraza nibasima tuyomorera igiceri cya 50 tukagabana 2 yabo bakajyana kandi batanakoze, tugafata yandi yo batugeneye, no kuvuga niba ari 2020 baduherezamo 10 bakajyana 10 ariko batavunitse. Numwe mu rubyiruko rw'abakarani bapakira bakanapakurura sima n'indi mizigo ku kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba hazwi nka Brasserie hafi neza y'urwengero rwa Bralirwa. Bavuga ko hari abasana bigaruriye iki cyambu ku buryo kugikoreraho bigusaba kwemera kujya ugabana n'abayo wakoreye, utabyemera bakakwirukana. Uku niko babigarukaho. Badukoresha ndakintu bakoze, noneho twebwe nimba dukoreye 1,100 bicaye hariya bakajyana 50,000 natwe tukajyana 50 ndacyo bakoze, kandi ndasima bashoboye guheka baradukoroneje. Arongo umuntu hano bayitwa Muyoboke, niyo uvuze hano gucye wavuga gatoya ahita avuga ati ndagufungisha nuvuga hano niba sima tuyikorera 50 yumva yuko twagabana 2 kandi ntacyo yakoze, yibereye iwe yicariye akitwaza ngo twe twashinze koperative. Urebye mwabo bantu bitwa bashefu besi ndamuke nubarimo turabaruhira yego ko umuntu ufite amafaranga ni uzaba nk'uru Rwanda cyangwa utayafite we azajya hazaherera kandi ni hano twakuriye aha nahageze mfite imyaka 7. Aba bakarani bavuga ko hari koperative yitwa Kodia ari ishinzwe imirimo yo gupakira no gupakurura cyangwa komora imizigo kuri iki cyambu, itorohereza abashaka kuyinjiramo ngo baba abanyamuryango, ahubwo igashaka guhora ibakoresha nk'abanyabiraka batazigira bagira uburenganzira kuri koperative. Abantu bashinze amakoperative hano barashaje, ntabwo bagikora. Ujya kubona umuntu yiririwe mu rugo ngo barakora hano bamuhembe, ntabwo kuyinjiramo ntabwo tubyanze. Uki ntakora nibura uko nkoze bakazajya bayankata boro buhoro, iyo koperative yabo nkayijyamo. Wowe uyikorese murafata 25, koperative ifate 25, ariko 25 bafata ntabwo gihe kigira ngo vuga nibura bona nk'umwaka urashize mwagoye na 5 ugire icyo mara nayo bagwere. Bamwe bakavuga bati mujye mukora tuyabakate boro buhoro makamumaye abanyamuryango twabyemera, ariko ntago bapfa kubyemera. Nk'abafite amakarita bo ntago
bayabakata. Nta muntu ufite keta hano wikorera sima n'umwe, naba no ku ruhande bazikorera. Ufite keta yambaye tise yambaye na congo nyine. Hano hari abajyamye bari iwabo, ubu guca akazi kabonetse hano twakora, twamara gukora bakagira gute bakaza bagahembe. Uru rubyiruko rushavuzwa no kubona rukoresha imbaraga nyinshi ariko umusaruro ugakomeza kubiyanga, rukifuza ko rwahabwa uburenganzira bwo kwinjira muri koperative ikanabafasha kwizigamira. Ubwo tukababwira ati none twebwe ko turi abakozi banyu, tukaba duhura n'impanuka hari igihe umukozi agwa mu kiraro, ubwo ugahita utaha ukagenda ukarwarira mu rugo. Nta muntu wo kugukurikirana ngo amenye ngo aragwana agafu k'igikoma, kandi hari abashefu baba bahari bahembwa bicaye. Ubwo rero nkatwe tuba dushaka mutuvuganire, natwe badushyira muri ayo makoperative tugira ahantu tubarizwa ng'abakozi babo. Iyo umuntu avunikiye hano bahita bamwihakana ngo ntabwo ari umukozi wabo. Ikintu twakwifuza nuko mwatugirira ubuvugizi tukajya dukora natwe tukagera ku iterambere ng'abandi. Mwatuvugira rero tukamenya duhereye. Ubuyobozi bw'iyi koperative Kodiya bo muri mizigo bashinja kubanyunyuza imitsi bwo bavuga ko ntawe bwangiye kuyinjiramo, ahubwo ko aba bakarani banga gutanga imigabane isabwa. Umuziko amashyirahamwe asora ufite ibyangombwa byo gusora. Ngatwe pakura kugura ibiraro biratureba gusora, turasora ibyangombwa birahari twewe gusi bajyanye bose bakajyana twashiki mushyirahamwe. Abo n'abanyamuryango banyu hariya n'abakozi banyabiraka, ariko bono babye bajye mushyirahamwe bariyangira kujya mushyirahamwe babona amafaranga make. Kubera iki babyanga? Harabyanze ubushake bwabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bugiye gukurikirana iki kibazo kigashakirwa umuti byihuse. Buvuga ko kwitabira umurimo nk'imwe mu nzira zo kwivana mu bukene ari by'abaturage b'aka karere bakangurirwa, bityo ko iki cyiciro cy'urubyiruko kimwe n'ibindi byose kitatereranwa mu gihe bashaka kwiteza imbere. Ibi bintu byose dukora, ibi bintu byose twagezeho nibo tubikesha, nibo badufasha kubigeraho. Aha rero n'ibikorwa byose na gahunda zose tuba dufite nibo tuba tugamije, ndetse ni naho biva. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Ese itegeko nshinga rishya ririhagije ku buryo ryakoreshwa mu gukemura ikibazo kirebana no gusimburanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza? Mugenzi wacu Edi Rwema yabibajije Maître Janvier Bigirimana, umuhanga mu by'amategeko. Yanamubajije niba hari amategeko ahari ashobora kugongana muri iki gihe. Cyambere ibwirizwa shingiro ry'u Burundi dufise ryo mu 2018 ubwaryo ntigikwije kugira ngo umuntu ashobore kuraba amategeko yokurikizwa mu bijanye no gusubiriza Nkurunziza, kuko dusanzwe dufise irindi bwirizwa ryabayeho mu 2005 ari naryo yisunzwe mu gushiraho inzego z'igihugu zihari kuva mu 2015. Bisigura yuko umuntu akaraba amategeko yokurikizwa ategezwa kuraba ibwirizwa rya 2005 ryashizeho inzego zihari no munsi, kuko ziheruka gutorwa ntizari bwashobore kujaho. Hama akaraba ni bwirizwa rya 2018 kuko iryo bwirizwa naryo kuva ritowe, kuva umukuru w'igihugu arishize ko umukono, baciye bavuga yuko rigiye mu ngiro. Ico nico kibazo ca mbere kihari, ngene dusanga mu Burundi no munsi dufise amabwirizwa shingiro abiri yose afise inguvu yose agikora. Ikindi kibazo kigira kabiri dufise gihambaye nuko dusanga ibwirizwa shingiro ryaba iryo mu 2005 ryaba iryo mu 2018 nta na rimwe ryategekanije igikorwa iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana hari undi mukuru w'igihugu yaragiye kumusubira yamaze gutorwa. Ivyo rero nta ngorane n'ibiheza ngo bitere, kuko iryo bwirizwa shingiro nyene cyane aho tukaza kwa cakoreshwa ibwirizwa shingiro rishasha rya 2018
mu ngingo y'amajana 234 riraha uburenganzira sentare yohereza ibwirizwa shingiro yo gusoma ibyo bita mu gifaransa interpretation igaha insiguro ibwirizwa shingiro mu gihe hari ingingo zidatomoye mu gihe hari ibintu bitategekanijwe iyo sentare yohereza ibwirizwa shingiro niyo iheza ikavuga umutubereye muri ico gihe twibaza yuko ababa batwara mu bya politiki aribo baheza bakavugana ikibereye gukorwa mugabo ku muntu atwara igihugu neza ubundi mwe n'ivyo bikorwa hatanguye kuja inama n'abanyepolitike bose kugira ngo ntibije gutera induru. Tugarutse ku kijanye rero n'ivyo amategeko avuga mu gihe umukuru w'igihugu yitavye Imana n'ingene bamusubiriza, turafise ingingo y'121 yo mwibwirizwa shingiro rya 2018 isanzwe ivuga inzego ziheza zikagira ivyo zikoze. Mugabe ikibazo tuzoca tugira izo nzego zivugwa muri iyo ngingo y'ibwirizwa shingiro rya 2018 ni inzego zitaraja mu ngiro, zitaratangura amabanga yazo, ni inzego zizotangura amabanga mu mezi agiye kuzana igihe tukiri mu matora, uko murazi yuko hariho n'amatora y'abakenguza amateka atarashobora kuba. Bisigura yuko ari kubera iyo mvo yuko tutararonka inzego zategekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya 2018, tuca twikora ubwa mbere ku ngingo y'amajana 288 y'ibwirizwa shingiro ryo muri 2018 yemereza yuko ku bijanye n'amategeko yoba agenga inzego zatowe muri 2015 abandanya akurikizwa mu gihe vyoba bikenewe yuko izo nzego zibandanya zikora. Iyo ngingo uvuze icyo ushatse kuvuga nuko yaba iha uburenganzira perezida w'inteko ishinga amategeko ariwe Pascal Nyabenda kuba yabafashe uwo mwanya w'umukuru w'igihugu by'agateganyo, ariko nanone ibyo bikazaba ari uko bimaze kwemezwa n'urukiko rurinda itegeko nshinga. Iyo ngingo y'amajana 288 nivyo ivuga, ariko ikiturungika ku ngingo y'121 yo mwibwirizwa shingiro rya 2005 ivuga yuko iyo umukuru w'igihugu atahari asubirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka, ni kuvuga muri iki gihe cya Pascal Nyabenda, ariko hatangura kubaho ivyegera bibiri by'umukuru w'igihugu bisanzwe bihari no munsi byifatikanije na leta, biraheza bikandikira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo yemeze ko umukuru w'igihugu atakiriho, hama yongera ikigena umukuru w'inama nshingamateka kugira asubire umukuru w'igihugu yitavye Imana. Kuri ico rero kiratomoye, baraheza bakavuga yuko umukuru w'igihugu mushasha asubira iwapfuye acategura amatora. Mugabo jebaho mpagaze mvuga nti amatora yari yamaze kuba, ntivyumvikana ko ari amatora yoca aja gutunganya y'uwundi mukuru w'igihugu mu gihe uwundi mukuru w'igihugu yari yatowe. Nkibaza nti sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro igombye kuvuga neza ivy'amategeko avuga, igaca mu nzira y'amategeko, vyoba vyiza ari uko umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda aciye atwara muri iki kiringo cari gisigaye kugira ngo ikiringo Petero Nkurunziza yatorewe kirangire, maze umuperezida mushasha azoheze ace yimikwa kwigerekezo ryari ryategekanijwe. Ikintu nagomba gusigura kindi gihambaye, hari abantu ndabonye bariko baribaza ku mbuga ngurukanabumenyi bibaza biyumvira yuko bidakenewe yuko hojaho mu perezida w'imfatakibanza arangiza ikiringo cari gisigaye, ngo kuko ngo vyaba agiye gukora ngo ni gutegura amatora y'umusubira kandi uwo nawe yaratowe. Ico ni kimwe mu vyo atezwa gukora. Ubundi umukuru w'igihugu
ibyo akora si ibyo byo gutegura amatora yo gusubiriza uba yapfuye, arabandanya akora ayandi mabanga yose umukuru w'igihugu yatezwa gukora. Ikintu cyonyine atarekuriwe ni guhindura guverinoma. Ubundi nk'amanama Uburundi butegerezwa guserukirwamwo, ingingo zose zatezwa gufatwa n'umukuru w'igihugu, ibyo byose umukuru w'igihugu arabibandanya. Nibaza rero yuko batogira ibyo kwihuta canke ngo basuba amategeko kutariko ubundi nta kintu kibuza yuko umukuru w'igihugu naho kuba ukwezi kumwe naho yoba amezi abiri yohaja kugira ngo atunganye imirimo yose iba yerekeye umukuru w'igihugu mu kurindira yuko watowe ikiringo ciwe gitangura, kandi ibyo nivyo vyotuma hatajamwo n'ubujagari mu bijanye n'ivy'ibiringo. Ariko kandi ivyo vyose kubera sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ifisemo uruhara runiniya, nico c'uko bogira bati twisunze turavye amategeko asigura rimwe ibwirizwa shingiro, tubonye umukuru w'igihugu yatowe yocarahira, navyo nyene vyo boshobora kubironkera mugabo baba basanga bakwegeyeko. Kuri icyo ngicyo nyine wari uvuze ko urukiko rurinda itegeko nshinga ruzaterana hanyuma rwisunga amategeko rufate imyanzuro ibereye ariko ishingiye ku mategeko. Nanone wari uvuze ko hari abandi bantu bifuza ko umukuru w'igihugu watowe yahita arahizwa hanyuma akaba yategeka igihugu. Hari icyo byaba byishe mu mategeko arahijwe mbere y'uko ikiringo cya perezida witabye Imana cyari kitararangira neza? Ugiye kubiraba nk'ikiringo cyari gisigaye kugira ngo Petero Nkurunziza arangize amabanga yiwe, tubona ico kiringo co herahezwa n'umukuru w'inama nshingamateka nk'uko bisanzwe vyanditse mu ngingo y'121. Hanyuma uwo mukuru w'igihugu nawe mushasha akazoca yinjira mu kiringo ciwe mu gihe izindi nzego batorewe rimwe zizoba zatanguye gukora. Vyotuma binasa neza mu gihe yorahira hariho umundi mukuru w'igihugu babisikanya. Murazi yuko naho bitanditswe mu mategeko, naho bavuga yuko umukuru w'igihugu mu ibwirizwa shingiro rishasha arahira imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, mu gihe mu 2005 iryo bwirizwa ryavuga yuko arahira imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro be n'imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye. Muri kino gihe nta kibuza yuko ashobora kurahira imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Mugabo ariko ndavuga nti kuntu ibintu bisanzwe bikorwa, biraba vyiza iyo umukuru w'igihugu abisikanije n'ubundi hariho umuhereza intahe mu kirundi ko tubivuga, mu gihe bovuga bati niyinjire mu mabanga ubu nyene bizogora no kumenya uwumuha ivyo bita mu gifaransa remise reprise. Tukibaza yuko ikindi naco afise inzego batorewe rimwe, haba urwego rw'abashingamateka n'urw'abahanuzi b'amakomine. Nivyo ikiringo c'umukuru w'igihugu ubuye carongerejwe n'imyaka 7 mu gihe abumvandi mvuze ari imyaka 5, ariko muko batorewe rimwe vyo bavyiza batanguriye imirimo rimwe. Narirya tuzi yuko hariho n'ayandi matora asigaye azokorwa mu kwezi kw'indwi. Ivyo vyose vyotuma ivyo gushiraho inzego nshasha no kubisikanya n'izahora bitegurwa neza mu gihe bagiyeho umuperezida w'imfatakibanza abarabandanya iki kiringo cari gisigaye ca Petero Nkurunziza. Maître Janvier Bigirimana, umuhanga mu by'amategeko, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika kugira ngo uduhe ibisobanuro ku byo itegeko nshinga ry'u Burundi rivuga mu bijyanye no gusimbura umukuru w'igihugu utakiriho witabye Imana. Ndagushimiye cyane. Ndabashimiye nanje. Arakoze mugenzi wacu Edi Rwema na Maître Janvier Bigirimana baganiriye. Inshuti muduteze amatwi, ndabashimira ko mwahisemo Ijwi ry'Amerika. Mbararikira gukurikirana amakuru yacu arambuye saa 1:30. Reka nshimire na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru aho baherereye mu ngo zabo. Aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, yegeranijwe na Fatu Alimas Karala, je ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro kuri mwese.